tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Twiga igikorwa cy'ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu. No munsi ndafise aspect ngomba ndabaganizemwo. Tujane hariya muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Raba mbatumye muri intama mu mabingira hagati. Hey, ngo raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati. Nuko mugira ubwenge nk'inzoka. Oh my God. Nuko mugira ubwenge nk'inzoka. Hanzo hagaruka. Mumere nk'inuma atakarohe. Mumere nk'inuma atakarohe. Cyane cyane ndarondera kajya kajambo ka mbere gatangura yindi nzo yigaruka ko avuga ngo raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira. Raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira. Haleluya. Somera uyundi murongo umwe usa nuwo uri muri Luka 10 hera ku murongo wa 2 ku wa 3. Mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70 abatuma babiri. Navuze 10. Ego. Ngo bagende imbere y'iyo mu bisagara vyose n'ahantu hose ahagirace. Ego. Arababwira ati vyimburwa ni vyinshi. Ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyari vyimburwa. Nuko musenge mubwiranye n'ivyimburwa. Arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Nimugende. Nimugende. Raba mbatumye muri abana nk'intama mu mabingira hagati. Raba mbatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati. Verse twahereyeko yatubwiye ngo raba mbatumye nk'intama mu mabingira. Ku bantu batazi igikoko cyitwa ibingira, rafapase baragi project hano, ni igikoko kigomba gushushana intama mugabo atari intama, ariko kandi niwe mwasi wa mbere intama ifise. Amen. Intama umwasi wa mbere ifise hano ku isi nico gikoko cyitwa ibingira. Kuko ibingira irakunda intama, niyo nyama ya mbere ikunda gusumba izindi nyama zose. Ikunda intama kubi, birazirana n'intama. Ariko kandi ibingira risa n'intama. Mu yandi majambo, ibingira ishoboye kwinyegeza mu ntama, nimushoboye kudetekta ko ari mwibingira. Ariko kandi intama nayo ishoboye kuyitiranya, ikinjira canke ikagira umugenzi bingira, canke ikabana n'ibingira itazi ko iri kumwe n'ibingira. Ariko Yesu acara komplika ibintu, aca tubwira ati mwebwe nyene ndabatumye nk'abana b'intama mu mabingira. Mwibaze, nyena dutumye nk'intama, aha tubwiye ngo yadutumye nk'abana b'intama. Mu yandi majambo adutumye nk'imyagazi y'intama mu mabingira. Mu yandi majambo adutumye ku bantu bazi intama. Intama ntizi kwigwanira, ntigira amanyama. Ibikoko vya mbere vyoroshe bitagira amanyama, bitakubagana ni ntama. Ariko kandi umwami Yesu afata izo ntama nyene azirungika mu mabingira. Naho nyene yafata amapfizi, afata abagazi b'intama abari barungika mu mabingira. Ajavuga ngo mugende ndabatumye nk'intama mu mabingira, ariko ndabiteze ko 6 aho nyene muri ayo mabingira. Amen. Ndabiteze ko apana kutaribwa no guherengetezwa n'ayo mabingira. Ndabatumye muri ayo mabingira. Mwibuke ngana rikavuga atanga igicapo c'intama n'ibingira. Realite na rikavuga rijya bingira riboneka na ziga ntama ziboneka. Ni juste igicapo kitwereka ico turi hano muri nosi.
ni nkaho yovuga ati shengero ry'Imana ndabatumye mu isi y'amabingira kandi mubwirizwa kuhaba. Amen. Ni nkaho ikavuga ati muntu w'Imana ndagutumye. Imana nifise ikibazo gutora imyaka z'intama ikayishira mu mabingira. Nta kibazo ifise, gusa irafise ama instruction iha iyo ntama kugira izoshobore kuba muri ayo mabingira. Imana ishimwe. Ayo ma instruction zoragaruka ko mugabo icyo kumva cyoco nuko Imana niyo yadesize mu rukundo rwayo nyene kuvuga ati abana banje nibabe muri inosi kandi babane n'abantu batabakunda, babane n'abantu batagomba kubatera imbere, babane n'ahantu batemegwa, babe ahantu ivyabo bitakigwa vyoroshe. Mbwa Imana iremera ko abana bayo batumwaho nyene muri ayo mabingira. Nagoma mbwira umuntu ahagaze mu muryango utamwemera n'ubugombe bw'Imana kubura uraho hantu. Munyumvise neza. Erega Yesu niwe yadesize ko tuba mu mabingira. Ushobora kuba uri muri kampani utakigwa, mugabo yarabidesize nyene ko uba muri ayo mabingira. Ushobora kuba uri kuraca mu bihe bitaryoshe, bishobora kwitwa ibingira ryawe. Mbwa Imana niyo yashimye ko uhagarara muri ayo mabingira kandi ubwirizwa kunesha. Ikintu gitangaje rero nuko Imana idutuma mu mabingira ikaduha imihamagaro minini muri ayo mabingira nyene, igashaka kuyireyariza muri ayo mabingira kandi ukayashitsa. Haleluya. Ugashitsa uwo muhamagaro ukawubaka kandi uri muri ayo mabingira. Vuga ati siniteguye guhunga, siniteguye kumanika amaboko. Utegerezwa kureyisisa hagati mu mabingira, utegerezwa kwiga ingene baba mu mabingira kandi ukareyisisa. Haleluya. Isi turimo biratangaje. Imana ntiyakuyeho ingwara, ntiyakuyeho abatuvuga, ntiyakuyeho abadusevya, ntiyakuyeho abatugira nabi, ntiyakuyeho abadufise imigambi mibi. Imana yabarekeje aho nyene ishiduhera imihamagaro minini aho nyene, itubwira ngo kandi mutegerezwa kuyubakira aho nyene. Haleluya. Unagomba ndekuraje umuntu akeneye abantu beza kugira ashitsi y'amagarwa y'Imana ku buzima bwiwe. No, nukeneye gusa abantu beza. N'amabingira nayo arakontribuwa. Imana igushize muri ayo mabingira izera ko yaguhaye n'ubuntu bwo kubana nayo. Askevalia. Haleluya. Vuga ati ntegerezwa gukora ivyo nahamagariwe mu mabingira. Haleluya. Kandi ndiko ndavuga ibingira, aya mabingira ntari mu Burundi gusa. Ubukene n'ibingira nivyo, muga ubukene buri mu Burundi gusa. Haleluya. Imana ishimwe. Abakwanga n'ibingira, Satani n'ibingira, intambara kuracamo n'ibingira. Muga Imana yashimye ko yubaka ubuzima bwawe aho nyene hameze uko nyene kandi ugashinga intare. Inayi y'umuntu yazigamiye mu mabingira iratandukanye inayi y'umuntu yazigamiye mu ntama. Nimunyumvise neza. Inayi y'umuntu yazigamiwe ahantu bagomba kumujya, abantu bose bagomba kumwica, ibintu byose bigomba kwavorta ihamagarwa ryiwe. Nyumviriza abantu Imana, uwo muntu afite inayi nini iryoshe gusumba umuntu avuga ngo jewe ubuzima bwanje byose nasanze bimeze neza. Nagomba ngo ivyo bintu hagazemwo bizokomeza intaye yawe, bizotuma uba umujeya mwishimwemo, bizotuma ijuru rivuga ngo uyu muntu ndamwishimiye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Igituma tuvuga Yobu tukumva ni igitangaza ni kubera yazigamiwe mu mabingira. Yazigamye gakiza kiwe mu mabingira, yazigamye kubaha Imana mu mabingira, yazigamye gutinya Imana mu mabingira. Iyo adacaho yaciye nta ntaba afise. Nyiganza mugenza mu byati nzogushingira intayi ikomeye. Nimwanyumvise. Nyiganza mugenza ati umubyati ibi nivyahera, ibi nivyahera, ndakubika intayi ikomeye. Niwo izina ryitwa umuhizi. Izina ry'abahizi ni izina ry'abantu bahuye n'ibintu bikomeye. Ni izina rihabwa abasirikare benesheje urugamba. Ni izina rihabwa abantu baciye mu kibira c'intambwe bakarengana amahoro, bakamengene babana nazo canke bazica muga bakaja bakico kibira amahoro. Nushoye kwitwa umuhizi atawe bikomeye mwahuye. Mbatumye nk'abagazi b'intama mu mabingira. Yavuze ngo kandi mu mabingira hagati. Twese tuvuga ati hagati.
urabona amabingira ntajya nawe ukabona inko ngaha haracariho ingene woshobora kwikingira. Muyavuze ati ndabatumye mu mabingira hagati, Ines uzobaho akubona, urongorwa akubona, n'undi muntu ari hano hantu nagomera kubwira ngo pempot ingene bimeze bizocamwo abona canke babona. Yadutumye nk'abagazi b'intama mu mabingira, aduha n'imihamagaro, aduha destine, aduha ibikorwa, atubwira ngo biduze aho nyene muri ayo mabingira. Ruhuka rero, nari mvuze ngo ruhuka, ipange sawa sawa, ipange neza ingene mubana nayo mabingira. Wasumuriro mpaka amabingira agize ubwoba. Haleluya. Alors wani Imana kubera ko yadutumye nk'intama mu mabingira, niyo mpamvu nyene dukeneye favere y'Imana, niyo mpamvu nyene dukeneye grace y'Imana, niyo mpamvu nyene dukeneye ubutabazi bw'Imana. Ndasubiramwo, ndinjiye mu kigwa cyanjye, ko yadutumye mu mabingira turi nk'abagazi b'intama, niyo mpamvu nyene udashobora kureyisisa tanga ta favere y'Imana ku buzima bwawe. Nicyo gituma bitokunda ko ukora ibyo wahamagariwe gukora atabuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe. Haleluya. Igizotuma tureyisisa mu mabingira y'inkazi hagati yayo nuko grace izo biri ku buzima bwacu. Igihe tuzotuko turatemana tuzovuga ati si kubw'inkomezi, si kubw'ububasha, ni kubwa mwemu w'Imana. Twaciye mu muriro niwaduturira, twaciye mu mazi niyaturengera, twaryamanye n'intambwe nizatujya. Bisaba grace y'Imana, bisaba ubuntu bw'Imana, bisaba kugirirwa imbabazi n'ijuru, kuba mu mabingira kandi ukabandanya uterera imbere mu mabingira. Bisaba ubuntu bw'Imana. Haleluya. Alors impamvu ukeneye ubuntu bw'Imana, icambere ndakikubwiye ni juste ikibanza turimo. Nshuti yanje, ukaba utari bwatanga gusengera ubuntu bw'Imana bwinshi cyane ku buzima bwawe, uyu mugoroba ikubere sujet de prière, kuko nta muntu n'umwe ari ahantu hari umutekano ukwiye yoshobora kuhaba muri inose ari umwana w'Imana atabonye ubuntu bw'Imana aho hantu. Nta n'umwe, peu importe domaine wowe uhagazemo, ukaba uri umunyeshure ukeneye ubuntu bw'Imana, ukaba uri umudandaza ukeneye cyane gose, ukaba uri umupoliticiye ukeneye ubuntu bw'Imana ku rugezo rwo hejuru. Sinzi icyo uri muga ahantu hose uhagaze, ukaba uri mu inosi y'amabingira y'inkazi kandi ukaba uri hagati y'ayo mabingira, ukeneye ubuntu bw'Imana kuyurehisiza. Nicyo gituma ikintu cya mbere cyo gutahura kuri ibi, ukwiye gutahura yuko impamvu ya mbere ukeneye ubuntu bw'Imana ni kubera watumwe mu mabingira kandi uri intama, uri umwagazi w'intama, urakeneye ubuntu bw'Imana. Ikwiye kukubera sije umunsi ugatangura ati Yesu sinshuye kuva hano mu nzu utanyemere kunsuka ku buntu bwawe, kuko aho hanze sinoshobora, ibindi ndiriye ni byinshi, sinzi inzira bijya gucamwo kandi singombwa ngo ndabimetrize, mugabo kubera ko nzi ngiye muri inose iyi ndakeneye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ibintu ngomba kuvuga ndaza kubivuga mu buryo butandukanye kandi biraza kugenda neza. Haleluya. Ndavuga ibintu nka bitatu. En fait, ndifuza ko ivyo tuba turiko turiga bikubera sujet de prière kugira ngo Imana igusuke ko iyo grace y'iryo jambo tuba turiko turiga. Burya singamije gusa ko twiga ijambo ry'Imana hama tuzoza n'indi teme. Ndagamije ko noheza igicigwa uhagaze aho hantu nyene twariko turavugira. Imana yaguhaye icyo kintu nyene twariko turavuga. Rero ikintu canke ibintu bitatu bikwereka ko ukeneye ubuntu bw'Imana. Icambere tugisome hari yanye Filipi 2:14, mukore vyose atakwidodomba ataguharira. Bandanye. Kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe
mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi. Tuvuga ati abiki gihe bagoramye, nayimvuze ngo tuvuga ati abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi. Dusubire tuvuga ati abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi. Dusubire tuvuga ati abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi. Ibidambidambi mbega ni bavuze ngo umuntu w'ikidambidambi bavuze gute? Abantu b'ibigaba. Umviriza abantu Imana hano, Imana yadutumye. Iyi si yacu ya none ni isi yuzuyemwo abantu bagoramye. Kandi bavuze abantu bagoramye si umuntu ahengamye gutya. N'abantu bagoramye mu vyiyumviro, n'abantu babi mu majambo make. Mugabe yitubwira ngo muri abo bantu nyene bagoramye idukeneye ko ngo muba abana b'Imana batagira agasembwa. Mu yandi majambo ni Imana idushira mu bantu bagoramye b'ibidambidambi ikaje dukenera ko kuba abana b'Imana batagira agasembwa. Amen. Ni Imana idutereka mu bantu b'intabarigwa, abantu uvuga iki bakavuga kijya, uba mwiza bakakwita mubi. Mwegeje vuga ati muri abo bantu nyene ubu umwana w'Imana atagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye. Imana kwiteze ko kuba umwana w'Imana atagira agasembwa ku ishure ry'abantu bagoramye, ku kazi k'abantu bagoramye, muri quartier y'abantu bagoramye. Ikwiteze ko umwana w'Imana atagira agasembwa. Haleluya. Ni strategy y'ijuru. Bagoramye b'ibidambidambi abo muwe askovala nagakunze ngo abo mubonekamo nk'amatara, abo ingeso zanyu zibonekamo nk'amatara, abo imvugo yanyu igaragara nk'amatara. Mu yandi majambo abo imvugo yanyu ibacikira akarorero k'ingene umuntu yategezwa kuvuga. Abo ukwizera kwanyu nivyo Paulo yabwiye Timoteyo ngo ntihagire umuntu akugayira ubusore, ariko ubera icyitegererezo uwizera mu vyo uvuga, mu kwizera, mu ngeso zawe, mu mvugo zawe, ubera icyitegererezo uwo ari we wese. Haleluya, haleluya. Kugira ngo nimugire umugayo canke akarohe, muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi abo mubonekamwo nk'amatara. Haleluya. Vuga ati turi mw'isi igoramye, turi mw'isi igoramye. Bana Imana, rimwe na rimwe arigihe tuvuga ivy'ijuru abakizwa tugaca tuguma mw'ijuru. Rimwe na rimwe arigihe tuvuga ivy'ubuzima bwo kwizera mugabo tukibagira ikibanza tubayemwo. Ndagomba kukubwira gato ikibanza tubayemwo icarico. Turi mw'isi y'umwijima, isi mbi. Amen. Bana Imana, turi mw'isi, iyi si turi mwiyi ukwiye kuyimenya ko ni imwe mu basi bawe. Irimo systeme yo kugushira hasi, irimo systeme yo kugukura mu gakiza. Satani yayubatse ku buryo wewe utabaye maso uzokwisanga utagikunda Imana, utakiyikorera, utakirondera. Yubatse uko n'isi igoramye, irimo abantu bagoramye, abantu bari mu inosi baragoramye. Praise God. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Ni murabe intambara ziri mu inosi zirateye n'ubwoba. Ni isi igoramye, ntibigutangaze, ni isi abantu bagoramye. Nico gituma ari intambara. Haleluya. Ubu hageze igihe isi yacu vrema iri kirasaza kabisa, birivuga ko icyaje kandi kirasaza. Ubu hageze igihe mu bihugu bimwe bimwe umuntu utarekuye kumubona nk'umuhungu ucuvuga ngo monsieur. Ahubwo ni wakubwira ko ari monsieur cyangwa ari madame. Nurekuye kuvuga ngo madamu ataguha ruhusha kuko ashoboye kuba madamu cyangwa akaba monsieur. Nisi y'abantu bagoramye b'ibidambidambi. Haleluya. Turi mwino si meze gutya
abantu babi gutya. Sinzi ko ari Vendredi ngo ari kuwa kane nahuye n'umudamu ambwiye ati neko ndamugurira utuntu heka aradandaza muri abadamu batwara utuntu gutya. Hama uwo mudamu ndamubwira ati madamu ni sawa umeze neza tego umeze neza. Ati turamugurira ibyo twagomba kumugurira twakwe na madamu. Hama acha tubwira ati mfise inda imaze imyaka 5. Iyi nisi y'abantu babi bagoramye. Rimwe igihe tuvyirengagiza aha muri uyu murongo nzovuga ibintu bikomeye cyane. Hari igihe tuvyirengagiza tukiboreza tukigira nkaho umenga turi mu ijuru kandi turi ngaha ku isi. Bibiliya definije ngo n'abantu bagoramye b'ibidambidambi. Umudamu atubwira ati maze iyo gambere je numvise umuntu afise inda y'imyaka 5. Ndamubaza umwaka umwe waraheze uyundi urashira kundi urashira tego. Ati none habaye iki? Ati barayizirika ikaduga ikamanuka ikaduga igasubira ikamanuka ikaduga igasubira ikamanuka. Bapima muri ecographe no munsi bakayibona basubira ejo bakayibura ejo basubira bakayibona 5. Numva ikigumbagumba narahanu mwibarabara ndavuga ati sino musengera ahantu ndavuga ati madam uzonsange ku biro ndagusengere. Nguriga ndamaze gusengerwa n'abantu benshi ayo makuru yabamaze kugusengera yibagire ngerageza nkuko wagerageje abandi. Rimwe yagiye bisaba ko wizera Imana yawe. Ndavuga ati abagusengeye sinzi Imana yawe muga nyizere nkuko wizeye abandi hama usuru ngerageza ushiye muri gitigiri cy'abandi bagusengeye uze duhure ndagusengere. Naraza ko twahuye ku munsi wa 5 namoye rendez-vous kwa 2. Bano Imana turi mwisi y'abantu babi. Shaka kukumvisha ko ushoye kubana n'umuntu mubi kandi ukawubizi nico birivuga ngo kuba hagati y'amabingira. Ushoye gukorana n'umuntu apana kwandika amenyo. Ushoye gukorana n'umuntu mubi yifuza kukwica wewe. Mbwa ibi biravuze ngo ni aho uri hagati y'amabingira. Uri hagati y'amabingira kandi ayo mabingira uhagaze muri yo ubwizwa kuresisa muri ayo mabingira nyene. Imana ntwava wigira ngo izogutorera ngikubwira ati mu bana banje shaka ko ba prospera wewe nturimwo. Wewe nyene muri ayo mabingira nyene utegezwe guprospera. Hari ama strategy yavuze ngaha nzogaruka mu mugabo ubwizwa guprospera aho nyene muri ayo mabingira. Haleluya. Vuga ati ndakeneye ubuntu bw'Imana. Ndakeneye ubuntu bw'Imana. Barumara kuba muri kinama y'uno munsi atabuntu bw'Imana ufise. Kuba mu gisagara cya Bujumbura no munsi atabuntu bw'Imana uko bakora mu buzima bwawe. Wowe ukijya 3 ku munsi. Wojya kabiri ku munsi atabuntu bw'Imana uko bakora mu buzima bwawe muri Bujumbura uno munsi. Haleluya. Muga muri ayo mabi muri ayo masituasi ameze uko nyene tuzohubaka ibikorwa bikomeye byuzura isi yose. Mugabo tuzoba dufise intaye imwe gusa ngo ni kubw'ubuntu bw'Imana bwatumye twubaka ibi bintu kubera asakabaye. Vuga ati ubuntu bw'Imana buramagije. Ushaka utaronga ababayere bakomeye mbwa ushaka kuronga ubuntu bw'Imana bukaguhaza. Ushaka utaronga ibintu bitandukanye mbwa ubuntu bw'Imana Paulo yavuze ngo buramageze nibwo bwangize kuba icondi. Haleluya. Vuga ati ntegerezwa kwavansa ntegerezwa kwavansa ntegerezwa kwavansa. Amabingira ahaba atahaba ntegerezwa kwavansa. Ubu bukene mubona buri mwisi nimuhave munasenga ngo buzohera. N'ubukene bufatanye na systeme satanike yo gukenesha abantu. Si ubukene buvuye kudakora. Si ubukene bufatanye n'ubunebwe. N'ubukene bufatanye na systeme satanike yo gukenesha abantu iprepara kuza kwa Antikristo. Muga utegezwa kwiga ingene ubaha ahantu kubw'ubuntu bw'Imana gushika Yesu aze kudutora tutari komprometa. Gushika Yesu aze kudutora tugihagaze neza pempo uko bizoba bimeze. Umuntu akaranyumva mbwira amena. Umuntu akaranyumva mbwira amena. Vuga ati ndakeneye ubuntu bw'Imana. Vuga ati ndakeneye ubuntu bw'Imana. Vuga ati ndakeneye ubuntu bw'Imana. Isi y'akarenganyo, isi y'amarobingi. Musi wandi icanye n'umuntu abavuga ibintu vy'amarobingi ndamaze n'ivyo bintu vy'amarobingi umuvuze nibi. Hamwe ngo wivyo ntavyo womenye n'umupastori. Tamarobingi no gucanamwo
ugacaja undi agacaja wagira ngo gira ibifata ugasanga undi yagifashe wagira ngo ngugira uhinjira ugasanga undi yinjijwe n'ubundi yagutanze gushikayo nukuguzunguruka isi abantu bazungurukana isi abantu atambabazi atanimpuhwe bafitiye abantu vuga ati negezwa guprospera negezwa kuja imbere negezwa gukora ivy'Imana yantumye peu importe ingene ibintu bimeze ubuntu bw'Imana buzompaza. Sinumva ingene ndiko ndavuga nizi nguvu zingana gutya nawe ukampa amen iri hasi. Vuga amen nini ya cyane. Hallelujah. Hallelujah. Numva izindi testimony irantangaza cyane. Isi turimo nimbi. Si abantu bafyina. Ega ngomba kubakuramwe kantu kubukizwa ko kwiboreza ukamera nk'umuntu atagira ubwenge kandi ubufise. Ngene bandabajya. Kiboreza ukigira kajuju kandi ufise ubwenge. Bakakuzirika bakagutwara ukabi Nuvuze témoignage imwe irantangaza. Umugabo umwe yafashe indege, urabona ari imiryango usanga kizira kujya hanze, kizira nyine. Apana kizira kubera ataburyo bafise. Kubera ibintu vyakozwe mu miryango iwabo. Kubera ibintu vy'impemu biriko birakora muri iyo miryango. Sinzi ngene abacitse arahora mugabo aruri indege aragenda. Ageze mu ndege arakura ibirata bishira ngaho. Mu ndege ushaka urabikura. Hamara bikura bishira ngaho. Abishize ngaho aje nyine uvuga ati akayaga kabe karanchako ngubwe neza. Bageze kururuka indege araraba vya birato yabishize arabibura. Iyi si ni abantu babi bantu Imana. Iyi si ni abantu babi. Vya birata birondera biravuga ati ngira nawe ngira vyatembagaye. Kwe indege igendiragira gutya tingira vyatembagaye. Indege iramanuka. Imanutse ararondera. Haragira igihe irashika hasi avuga ati nimwururuke rero. Rondera ibirato, rondera ahantu hose, indege yose. Bati we kudasohoka ati ari ibirato byanye mbuze ngaha. Baramufasha kurondera ati turabibuze sohoka ugenda. Agisohoka. Agiye kuri aho babwizwa kumwakira. Bagira ibintu bya immigration. Bamubonye gutya babona ikaza n'ibirenge gusa. Batujya n'umuntu agwaye mu mutwe. Ubwo nyene baca mukubita go back. Niko bavyita. Turu aho nyene subiri wanyu umuntu aragwaye mu mutwe. Ashagenda yikoreye amaboko. Bikojwe n'iki ikirata tazi yo cagiye. Arataha yikoreye amaboko ashika muhira ariko ariganira abantu ngene vyagenze. Umwe mu batante biwe acara muhamagara. Simvuze ngo murundi mu batante biwe. Yesu abantu badakijwe yabise abana b'inzoka. Mupfana ibintu yitwe so canke yitwe nyoko wawe adakijwe n'umwana w'inzoka. Komo ndabagujo. Munteruje ndabateroriza. Acara mutora gutya. Ati daboro ndere yagwaye urusha rwo kugenda. Ndeye yagwaye urusha rwo kugenda. Tubanze tubaze twebwe abantu babakambwe. Sekonda gwikirato cyawe. Aca genda yugurura inkono irahana. Ati fundura ngaho tori kirato cyawe ama. Uzojura amenye ivyo ugira n'ivyo utagira wa mwana we. Iyi si iyi Hamwe ugenda twengera abantu bose urera ngene batwenga rero urira uratwenga umezuku bati ayi wacu kirazira ibyo by'indege wabigiyemo gute wewe waruzaje ngo uradusize bagatekinitse neza ivyumviro bimucamwe akura ibirato juste kugira nibave muvamwe abibona biragenda araburiyo vyagiye vuga ati muri nose negezwa kureshisha kubw'Ubuntu bw'Imana biragoye kubuzi bwa none
wagiye kuri poste ikironderwa n'abantu 100 bose bafise imana zabo bariko barambaza, wowe uhagaze kuri iyo poste hamuka cujuka ryama tukakubura mu rushengero nugisenga nucisonzesha nukirimbura ijambo ry'Imana, wibaza ko waguma wewe? Wibaza ko waguma gute? Haleluya. Naganiye n'umwana umwe w'umukobwa ambwiye ati jewe nagiye kuraba umuntu nkuko nyene mpamagaye bisanzwe, ujya wewe nuko yereka aramuresha buhoro buhoro, wewe ntiyamureshe, yaramuhamagaye gutya amuravye gutya ubwenge bwose pi yajyamye hasi yirotruvye ibikwikira vyaheze. Isi y'abantu babi, isi goye gucyanye, wewe yaza koyibamwo gute wideconnexe n'Imana? Kandi abantu baba victime n'abakizwa badakijwe neza, abantu baba victime n'abantu bitwa ko basenga badasenga neza, abantu baba victime n'abantu bitwa ko bariko barasenga mbwa batariko barasenga. Usenze senga, uparangane mbwa usenge nyagusenga, sino uzomu victime muri ubuzima, uzomu victime, uzokwama wisanga hariyo awa wahagarizwe utabwizwa guhagarikwa. Kubera iki? Wagize amaguru gutya, nuko ngize ivyo mutabona kubera mpagaze imbere yanyu. Ukuguru kumwe kuri mwisi ukundi kuri mwishengero. Barungise nk'abagazi b'intama mu mabingira, barungise nk'abagazi b'intama mu mabingira. You need the grace of God. Urakene ubuntu bw'Imana, urakene ubuntu bw'Imana kurusha ku hano hano. Urakeneye amasengesho ari tough, urakeneye kurondera Imana biri tough kandi biri sincere, urakeneye gakiza ka vrai, urakeneye ibintu biri réel apana biri fake. Anu bakanya ngo muvuga ububi bw'inose mwavuga byinshi cyane. Ikibaje nuko Satani abibibagiza vuba. Isuka igira inshuti, boîte ukayigira inshuti, boîte ukayigira inshuti. Boîte ushobora kuyigira inshuti gute we? Ikiza yo guha gisumba kimwe yaha babandi wabona bacika basazi hari yanye. Ikiza yo guha nta bindi bintu vyitanga atari bijya. Sije nabazanye mureke ndababwire. Ni washaka Dimanche ntuzugaruke, mugani wagaruke bizokugirira ikimaze. Isi yo gufasha iki? Uriteze ko yo guha ubutunzi irukuye hehise? Uriteze ko yo guha amahoro ikuye hehise? Uriteze ko isi yo kugira ico wibaza ko hoba ni juste kukubesha? Isi niyo kugira ikintu na kimwe, kandi biriva ngo ni wakundise uzobaye mwasi w'Imana. Heko havuga isi nivyo nyine ndikunda dondagura ngaho. Ni mugende, sinzi wewe wagiye mbwa nugende wewe, raba ngutumye uri nk'umwagazi w'intama murajya amabingira, kandi ubwizwa kwaba, kandi ubwizwa kwakomerera, kandi ubwizwa kubahira Imana, kandi ubwizwa gukorera Imana wanyu, kandi ubwizwa kutikomprometa, kandi ubwizwa kuba icyo yavuze ngo umwana w'Imana atagira gasema. Bamwe avuze ngo ni mugende twagiye muri business, bamwe avuze ngo ni mugende twagiye ku mashuri, bamwe avuze ngo ni mugende bagiye muri politiki, bamwe avuze ngo ni mugende turi mu makarita atandukanye. Nga aho nyine hari amabingira y'inkazi utegezwa kubamo. Isi y'abantu ryohewe barondera ingene bo kubabaza, isi y'abantu ryohewe bababara, isi y'abantu uteye imbere bababara, isi y'abantu ushizwe hejuru bababara, isi y'abantu urongowe barondera ingene urwo rugo rwose ambuka, isi y'abantu utaravyara bagira impundu bagira imanza, isi y'abantu atokwikorera imitwaro. Haleluya. Ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo, birivuga ngo mwisi muri n'amarushwa menshi ariko nimuhumure je naranesheje isi. Nimuhumure je naranesheje isi. Humurira muri we, komerera muri we, gira ivyizigiro muri we, hoshobora gusiriviva muri nose. Isi y'abantu uduga bakarara barimva ingene bo gukorora, isi y'abantu ugira 6 bakimvira ingene bo gucafuza,
isi turi muno munsi nuko imeze nga ubwirizwa kwaba uri nk'umwagazi w'intama mugabo kandi ukaba muri ayo mabingira isi y'ingwara zikurakurana zivyaduka isi y'ingwara ibintu vyose umenga bigomba kutumira harakagara n'iki kirundi bavuga ngo igiti kirakurira mu babaji nawe uzokurira mu babaji mu izina rya Yesu Kristo igiti kirakurira mu babaji ababaji turabona baza ababaji barondera iki ababaji imbaho barondera imbaho mu biti barondera amafaranga muri ivyo biti nga igiti kirakurira muri abo babaji kigasaza kikihenura Dawidi navuga ati sinzopfa nzobaho kugira ngo namamaze ishimwe kiyampamagaye vuga ati sinzopfa nzobaho Dawidi yongera avuga ngo 10,000 bizohindikirana iburyo bwanje 1,000 ibumoso bwanje ariko nta cago kizokwegera ihema ryanje ubwizwa kugira ivyizigira isi idafise uzogendana ivyizigira isi idafise utegerezwa kuvoma inkomezi aho isi idashobora gushikira isi y'abantu babi isa twicaye twumva amajambo y'Imana hari abandi abantu bicaye mu laboratoire bariko bariyumvira ingene boteza ibibazo inose bicaye ahantu n'abahinga b'abanyabwenge bakomeye bariko bariyumvira ni gute twoteza ibibazo inose hari inama ziko ziraho ni gute imiryango twoyisepara ni gute twomara urukundo mu miryango ni gute abana twobatandukanya n'abavyeyi kandi aho nyene n'Imana yaturungikise kuyubahira no kuyikorera muri no simeze gutya n'Imana yaturungikise kuyubahira no kuyikorera ndabatumye nk'amabingira nk'abagazi b'intama mu mabingira haleluya ibyo twasezeranye itangiro 17 nagomba mvuga ngo ishari rihaba ritahaba uzotera uje imbere reka mbwire bariya ishari rihaba ritahaba uzobandanya prospera mu izina rya Yesu Kristo bamwe batemba badatemba nico bisigura ubuntu bw'Imana basigura ngo ukuboko kuza kugukura muri masi kugukura mu kivunga kibiriko biraba ku bandi bose hamuvuga ati si kubw'inkomezi ni kubw'ubuntu bw'Imana ibiharuro bitubwira ngo ingo 8 kuri 10 zirasambura ingo 8 kuri 10 zirasambura mga ahanye niyo twatumwe kubakira ingo nziza izo 2 ku 10 ni twebwe nyene muvuge amena wizere mu bujene bwa wizere mu aho ugeze hose uvuga ati muri abo bakenyi ndimwo nzogira shwa nziza mumbwire amen ubakira urugo rwiza mumbwire amen ukore business nziza mumbwire amen abana bawe ntabazopfira kwirigara ono mugisha w'Imana abavyeyi barifashe ku matama bamerewe n'aba bana babo bameze ukuntu mbwa muri aya mabingira nyene abana bacu bazohakurira bakorera Imana nari mvuze ngo abana banyu bazohakurira bakorera Imana mu izina rya Yesu Kristo mvuge gatonyi nirukanga igikorwa cy'ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu icy'ubuntu bw'Imana bukora mu buzima bwacu ndiko ndavuga impamvu keneye ubuntu bw'Imana unaho mvuga icy'ubuntu bw'Imana bukora mu buzima bwacu twagiye itangura 17 somera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri Aburahamu amaze imyaka 99 uhoraho iyo muri ko murasoma Bibiliya mugende muza mwitonda mwiyumvira ku tuntu tumwe tumwe Aburahamu amaze imyaka 99 rimwe kabiri gatatu 99 imyaka 99 asenga arorereye Imana yubaha Imana imyaka 99 kuri 75 Imana niho yavuze imuha isezerano
iramubwira ngo nzoguha uruvyaro, muri wewe nzohakura ihanga ku myaka 75. haca kindi imyaka 25 yindi. Aburahamu arindiye ivyo Imana yavuze, asenga bivuga ngo yizeye yizigiye ibitokwizigirwa. Akatakabaya yaravyuka mu gatondo akavuga ati ivyizigiro vyanje sindabirekura, Imana yarasezeraniye yuko nzova sekuruza w'amahanga menshi. Akavyuka uwo munsi ukarengana, Sara ntasaminda. Undi munsi ugakurikira, Sara ntasaminda. Undi munsi ugakurikira, akaguma abona ama contraire, akaguma ibihushane vy'ivyizigiro vyiwe. Ngabivuga ngo ntiyagabanuka ku kwizera. Haleluya. Vuga ati sinzogabanukirwa ko ukwizera. Awe mubirivuga ngo ntiyagabanukirwa ku kwizera. Amaze kubona umubiri wiwe urakaheze. Mwene majambo, amaze kubona tanguva gifise, amaze kubona tavyizigira gifise byo kuvyara, mugabo umubiri wiwe amaze kuba kaheze ntiyagabanukirwa ku kwizera. Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora vyose, uhore ugendera imbere yanje kandi utungane. Imana ari kwishurira bivana n'ivyo igomba gukorera. Imana yijiga kugira ngo ndi uhoraho nyene n'ingabo, ibizi ko igomba gutabara mu vy'intambara. Mbwa ngabura muri yakeneye kumva ngo ndi uhoraho nyene n'ingabo, yakeneye kumva ati ndi uhoraho mushobora vyose. Habwa ati umaze imyaka 99 utagira umwana n'ivyo, mbwa ndi uhoraho mushobora vyose. Umaze ikiringo kinini cyane wizeye, mbwa ndi uhoraho mushobora vyose. Muyandi majambo, ntugire dute na ntonye yuko ikingo uheye kimaze combuza gukora ivyo nakubariye. Ni jewe Mana ishobora vyose, ni jewe Mana ishobora vyose, uhora ugendera imbere yanje, ngo uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose, kandi utungane gose. Nanje ngusezerana isezerano, nanje ndagusezerana isezerano, nzokugwiza cyane. Akataka manda labaye, nzokugwiza cyane. Mbwira umuntu muri kino kibanza, iri sezerano ryakire nk'igi wawe. Aburahamu yararenganye muga vyaranditswe kugira twebwe tuvyizere. Ijambo ry'Imana ko rikubwira ngo nzokugwiza cyane. Iyo ubuntu bw'Imana buje mu buzima bw'umuntu buza kugwiza ibyo yarafise. Ikintu cyambere ubuntu bw'Imana bukora mu buzima bw'umuntu buza kugwiza ivy'Imana yamuhaye. Kubwira Aburahamu imyaka 99 ngo muri wewe nzohasokorora ihanga. Ihanga si umuntu umwe, ihanga si Isaka. Amen. Haleluya. Erega ihanga si Isaka. Ihanga ni nation, n'ubwoko n'abantu benshi. Mugimana ibya Aburahamu ku myaka 99 imubwira ngo wewe nzogusokorora mu ihanga. Bisaba kumwigisha itegeko rya multiplication kugira ngo atahura ibi bintu. Bisaba kumwigisha apana vya addition, imwigisha vya multiplication. Imwigisha ati shoboye kuguha umwana umwe ntace ndamugwiza ihanga nkamukura mu ihanga. Biragoye umuntu w'imyaka 99 kumubwira ngo nzogukura mu ihanga utamwigisha ubushobozi bwa multiplication. Nicyo cyamubwira ngo nzokugwiza. Nyamubwiye ngo uzovyara umwana umwe nteranye kuwa kabiri unenye ugatatu wa kane gatanu nabo bavyara buzukuru hamute bucika ihanga. Yavuze ati nzokora ikindi kintu, nzogwiza. Haleluya. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubarira iti raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Urakoze cyane. Ndagomba abantu iri jambo barinyaka barigira igiwabo. Imana ivuganye nawe izo kugwiza. Imana izongwiza. Imana izo kugwiza. Imana itangwe gukoresha mbere byita gute nakamenyetso ko kugwiza. Imana itangwe akamenyetso ko kugwiza. Muvyumve neza, igomba ibintu bita gucungura umwanya.
multiplication icungura umwanya. Imana iriko irateranya ivyo woshikira mu myaka 5 biratandukanye n'ivyo woshikira mu myaka 5 y'ikiragwiza. Iriko iragwiza umwana umwe wose mu busaza ashoboye kuva mu ihanga. Iriko iragwiza chance imwe gusa wose mu buzima ishoboye kugira umuntu akomeye cyane. Iriko iragwiza opportunité imwe yonyene uhawe ishobora kukugura imiryango yose wasengeye igihe Imana iriko iragwiza. Iyo ubuntu bw'Imana buje ntibuza mu guteranya, buza mu kugwiza, buzira kugwiza. Kubera umwanya wanje sino umwanya wo kwinjira muri bintu mugabo nagomenda kubwira ko Imana mu muhezagiro yahaye umuntu yabwiye Aburahamu ngo rondoka ugwire uzurise. Yakoresheje ijambo multiplication. Aka kabiri, iyo ubuntu bw'Imana bwamanutse ku buzima bw'umuntu icambere buragwiza. Uzoshima ko ubuntu bw'Imana bwaje mu buzima bw'umuntu umwimbu wiwe uragwira. Ivyo avuze bigira efe nini cyane, bigira impact nini cyane. Ivyo akoze amaresultat yavyo aragwira. Iyo ubuntu bw'Imana buriko burakora mu buzima bw'umuntu nta kintu na kimwe kibi gisanzwe. Ikintu cyose akoze gifatwa n'ubwo buntu kikaba kinini ya cyane kikagasara. Aha, ishaka kabiri ubuntu bw'Imana busimbisha ama etape. Vuga ati ama etape. Ama etape ni ngazi ucako kugira ushike ku vy'Imana gusezeraniye. Ama etape ni urutonde rw'ubuzima atari washinze rwashinzwe n'abantu kanaka bavuga bati ugomba gushika hariya ubwizwa guca, ubwizwa guca kurujya, ujya mujyango ubwizwa kuguruka hamugashika hariya. Nga iyo ubuntu bw'Imana bwaje buraviyora ama etape. Vuga ati ndakeneye ubuntu bw'Imana. Muri iyi si ivyo bita ama etape birimwe amananiza ku buryo uzoshika iyo bagomba azotwagwa n'umuntu atabrokwa n'ama etape. Ndabivuge neza. Ifu gutahura isi yuko yakorera mu yariyo. Ivyo bita ama critère kugira ngo ushike ku bintu kanaka birimwe amakode y'ikibi, birimwo amakode y'abantu babi aziritse kugira ngo abazoshika ahandi baba ari abantu babaye selectionné bazinaniye ahantu kanaka. Nico kimwe nakubwira ngo yadutumye nk'abagazi b'intama mu mabingira. Urakeneye ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana bwonyene buhuma amaso abantu hama rimwe bakakwibaza kuri muri ba bantu bazinanye nabo bakazokwikangura uri hahandi muri chaque kibanza nyene avuga ati none wewe washitse agute. Par grâce de Dieu nisanze ngaha. N'ubuntu bw'Imana kazobrihada bushobora kugusimbisha ingazi 5 ukisanga ku ya 6. N'ubuntu bw'Imana ibi bintu amabanga y'ino saratangaje. Iyi si yubatse ku buryo inaniza abantu, ku buryo n'abantu bizera basanga bakompromesa ukwizera kwabo juste kubera amananiza ari muri ubu buzima. Kandi ababigira babigira bazi ivyo ariko baragira. Ndabisaba ubuntu bw'Imana budufuka bukaduterura bukadushaka ku mababa yabwo bukadushikana ku bintu kanaka tutabanje gusa nabo. Icyo gituma ndagusengera ngo ubuntu bw'Imana bugwirikane ku buzima bwawe. Ubuntu bw'Imana bugwirikane ku buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Zekariya 9:12 ndangirize ngaha. Zekariya 9:12 ngira mvyo urukwizera kwawe gatonya hano. Zekariya 9:12 ni muhindukirire igihome gikomeye. Hindukirire igihome gikomeye. Mwambohe ziri n'ivyizigiro. Iyo bavuga igihome gikomeye bari baravuga igitandara cyacu Yesu Kristo. Hallelujah.
hazavuga ngo nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe ziri n'ivyizigiro. Abantu bafite ivyizigiro mumbwire amena. Amen. Bari Imana nibavuze rero ngo nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe. Bavuze ngo imbohe ziri n'ivyizigiro nimuhindukirire igihome gikomeye. Abantu mwababajwe muga mugifise ivyizigiro byo kunezerwa ni mwebwe muri ko murabwirwa. Bavuze ngo nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe ziri n'ivyizigiro. Urazi ikintu reka batubwira Gaderike, batubwira ati umuntu arashobora, amen, kumara kugise amasaha 28 aho abandi bageze guta ivyizigiro, wewe akagumana ivyizigiro. Ati mbwirizwa kuvyara destiny, ndayimaze igihe kindi mbwirizwa kuyivyara. Bamwise ngo ni imbohe. Mu yandi majambo n'umuntu atidegemvya, ataronka ibituma yidegemvya, mugati kizera mwidegemvya. Amen. N'umuntu aca mu ntambara zigakurakuranwa, muga izo ntambara uko zikurakuranwa mu buzima bwiwe akaguma avuga ati buzoca 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 buzoca. Ni imbohe ifise ivyizigiro. N'umuntu aronka ubusa kw'ishure, umwe akaguma yizeye ngo nayi interrogation mbere ndose ubusa, ngiye gukora ubuntu bw'Imana bukorane nanje gushika menye. Ni imbohe ifise ivyizigiro, narashika mu vyashaka nidegemvya, mugabo arafise ivyizigiro. Haleluya. N'umuntu atararonka amafaranga akeneye, mugabo aracafise ivyizigiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aracashakisha depoza hanariya, mugabo aracafise ivyizigiro. Amen. Aramaze kubaza umukobwa umwe babiri batatu, muga nta numwe aramwemera, muga aracafise ivyizigiro. Burya umuntu afise ivyizigiro arasumba umuntu afise ibintu bitari vyo, yarose mu nzira zitari zo. Bivuga ngo mwambohe z'ivyizigiro. Kadoba. Haleluya. Vuga ati ndi n'ivyizigiro. Vuga ati ndi n'ivyizigiro. Yanje mwami ivyo natanguranye hamwe namwizera ntibizahinduka haba namba, ntibizahinduka haba namba.